Jolie, jolie, c'est de la folie, folie. Indiana, zawina famisa, oya, urukundo mbona kwanza jiji. Oh yes, ati jolie, jolie, c'est de la folie, folie. Ujajewe now, wala. Ati ajajewe nawe, notora wewe. Yes, n'umugwi w'abaririmbyi bagira kuri babiri, umusanzu umenyereye, umugwi We Love Muzika. Ndavuga DJ Fernando, ndavuga kandi Gusto Melanin Boy. Yes, batanguye baririmbana ari umugwi narabibamenyesheje mu kigago cyangwa ikiganiro twakoze imbere. Yes, aho bari bahurikiye muri management ya DB Music isanzwe irongowe nande na Don Brighter. Ariko rero bikaza kurangira bavavanuye n'iyi management maze bavavanura ikiringo canke contract bafitaniye itararangira. Yes, bamaze kuvavanura aniho baciye babandanya bakora nk'umugwi We Love Muzika, itali We Love Music agihinduka We Love Muzika. Yes, barakoze ariko bakora muri conditions zitari nziza, aho byashikirizwa nabo nyene abivanye na contract yabo itari bwahire, bagashikiriza yuko yahoze yitwa ko ari management yabo itari kiraborohereza mu gukorana kwabo. Yes, aho bashikiriza yuko bidashobora gukunda yuko bashobora gusinya n'iyindi management n'imwe, yuko ata contract ya event iri big canke deal iri big bashobora kugirana nayo amasezerano. Yes, ni mu bucukumbuzi no gucwengetera nabakoreye kugira ngo ukuri kose kumenyekane. Mukibaza bati ati mbega inyuma ya DB Music byo bavyaciye bigenda gute? Yes, mu bucukumbuzi rero naho nashoboye gucukumbura neza. Amaze gucukumbura niko naza gusanga neza na neza uno mugwi We Love Muzika inyuma yo kuvavanura na DB Music ariyo izindi management zari zihari ziri tayari kugira ngo bashobore gukorana, zari tayari kugira ngo bashobore gukorana. Yes, muri izo management rero hariho umwigeme mwese musanzwe mumenyereye amuzi muri industry y'u Burundi, asanzwe ari umupoet, akongera kandi agakina cinema, akongera kandi akaba ari umuririmbyi. Muzi kuri ino ndirimbo iyi ngiyi. SBM on the beats. Yes, umite Lisha Ron akumakuru yanje mfise amakuru y'ubusesanguzi bw'indani abona yuko uno migimi amaze kubona abantu basori bavavanuye na DB Music, aho yashoboye kuca yegera uno mugabo Don Brighter aramusaba ati jewe kumbure bano basori ndashobora kubafasha, ati ndumva yuko bariho intambamye hagati yawe nabo ziriko ziratuma badakora neza, atari kuji ndashoboye ndabasabye kugira ngo nshobore gukorana nabo maze nkurikirana ibikorwa vyabo. Yes, ku makuru mfise rero ni aha uno mugabo ubona yuko yari yishuza amafaranga angana ni miliyoni 200 uno mugwi kugira ngo bashobore gukora bisanzuye, akuno mbere yuko bavuye muri management contract yabo itarahira. Yes, Lisha Ron amaze kwegera Don Brighter yarabimumvishije neza cyane maze aramwemera ati ndabaguhaye genda mukorane. Yes, aho ubona yuko rero hari ibikorwa byinshi bakoranye, amaze kubabaha niho yaciye yiyangaje aravuga ati right now ndashobora gutangura gukorana nabo, ndashobora gutangura gukorana nabo. Ico gihe hari
igihe bashyira hanze EP yabo ya mbere extended play yabo ya mbere yari iri ku izina Broke But Famous. SBM on the Yes, bakoranye ibikorwa byinshi rero ubona yuko mu ntango yabo yo gukorana batanguye bakorana canke bagira video releasinga video yino ndirimbo nyene Broke But Famous ubona yuko yari yo title yari yoboye ino EP yabo baca bakora amasanamu yayo jewe ndayafise neza yose yino ndirimbo iyi nyene Broke But Famous iyi ngiyi. Yes, indirimbo niyi ndibaze yuko mwese murayizi mwarayimenye indirimbo mbere yanakunzwe indirimbo Broke But Famous. Inyuma yaho barakoranye n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Yes, barakoranye n'ibindi bikorwa bitandukanye aho bakoranye bakorana indirimbo zigiye zitandukanye, bakorana indirimbo nk'iyi. Iyi ndirimbo ntabwo mwayimenye kuko ntabwo yigeze ija hanze, ntabwo yigeze isohoka, ariko reka ndayibumvise muyumve ko agaparti gatoya. Ino ndirimbo niyo bakoranye iyi ngiyi. Yes, ivyo ni bimwe rero mu bikorwa bakoranye, ibikorwa byinshi bakoranye, ariko no kumenyesha yuko ibikorwa byose bakoranye nuno mwigeme Risalon atana kimwe cigeze kija hanze. Ati kubera iki? Yes, ni ku makuru ndonka, amakuru nahawe abona yuko uno mwigeme amaze gutangura gukorana imbere yuko bashira igikorwa na kimwe hanze, hatangura kubaho ikintu omengo ni bras de fer hagati yabo. Ame ico uyu Risalon avuganye n'umwe bakacumvikana, uyundi yacacanka. Ico avuganye na DJ Fernando akaza kukibwira Melanin Boy akacacanka. Uno mwigeme nararaba ati jewe ngomba ndepansa amahera yanje muri bano basore, ngomba ndepansa amahera yanje muri We Love Muzika. Ati ni gute none twoca tugira bras de fer, maze aca ahitamo kuvavanura nabo atakintu na kimwe kiraja hanze, niyo management yabo itaraja hanze ngo abantu bose bashobore kuyimenya, bica birangira nkuko nyene. Aho ni mu gihe bavuze ko batemeriwe gusinya n'indi management nimwe, ariko murumva ko hariho management bagomba basinye. Iyo management ya Risalon arinze ko ari ubwumvikane hagati yawe na Don Brighter. Yes, niho nyuma yaho rero haciye hatangura kuboneka ibikorwa vy'umwe ku yundi, abitangura rero no kunuganurwa yuko boba bavanye. Ati navyo vyatanguye gute? Abenshi buri mwebwe muzi yuko DJ Fernando ariwe yatanguye gukora indirimbo wenyene ku giti ciwe, ariko nanje no kugira ati hibambewe ono mugabo Melanin Boy Gusto niwe yatanguye gukora indirimbo yiwe witi ciwe. Ino ndirimbo niko mumviriza, ino ndirimbo Elena. Iyi ndirimbo mumenye yuko yakozwe kera, yari maze igihe ikoze, aho mbere n'uyu uya yagomba we manager wabo Risalon ino ndirimbo yarayizi. Ati vyari bimeze gute? Yashobora gusigura avuga ko yayikoze mu ntumbero kugira ngo yipime yumve yuko ari wenyene hari ico yokora, ariko ivyo vyose urumva nuko nubwo vyari bimeze uko umaze kuvyumva
utegerezwa kumva yuko harimo akantu canke ikintu kitagenda naho kuba gatoya akantu katagenda hagati y'aba baririmbyi umwe amaze kuzunguruka akavuga reka nipime jenyine ucumva yuko harimo agahazi. Ino ndirimbo Elena rero niyo ndirimbo yatangiye gukorwa ariko ntabwo ariyo yasohotse ubwa mbere ako twaciye tubona DJ Fernando ari watangiye gushyira hanze indirimbo. Ani turamenya neza neza yuko DJ Fernando yobera bimenye ko afise indirimbo maze akaciyumva agashava akavuga ati areka ndamwitange ariko mumve yuko indirimbo Elena ariyo ndirimbo nako umuririmbyi Melanin Boy ariwe yatangiye gukora indirimbo wenyene ubwiwe. Yes, nuno muguriro We Love Muzika ubona neza na neza ku rubuga rwabo rwa YouTube indirimbo bahirukirako nk'umugwi We Love Muzika nino ndirimbo iyi ngiyi. Your day's my day. Your night's my na. I want you na. Yes, nino ndirimbo jana nanje niyo ndirimbo umugwi We Love Muzika bahirukirako. Ino ndirimbo ubona yuko itarakurikirwa hariya ku rubuga rwabo rwa YouTube. Indirimbo imaze amezi 8 igiye hanze. Dernièrement baramenyesheje bivanye nuko bagenda bivuga yuko nubwo bari kubikorana umume ku giti ciwe umugwi Love Muzika utasambutsa ahubwo bazoguma bahurira no kubikorwa vy'umugwi. Dernièrement rero niho bamenyesha ati rero turaje tubahe indirimbo nka We Love Muzika. Niho hati hasoka indirimbo Mon Logo ariko indirimbo Mon Logo ntabwo ari iwabo kuko indirimbo ya niyo witwa Kadike ibona ko ariwe yanditse nubwo atayiririmbyemo ariko ino ndirimbo iri no ku rubuga rwiwe uyu nyene Kadike urubuga rwiwe rwa YouTube. Abenshi rero bari biteze yuko bagomba bazane indirimbo yabo nka We Love Muzika maze ije no kuri YouTube channel yabo ariko siko vyagenze ahubwo ni nino ndirimbo ubona yuko ino ndirimbo Mon Logo amasanamu yayo umwe muri bo ariwe DJ Fernando ntabwo yashoboye akuyibonekamo. Yes, byarabandanije rero umwe wese agenda arasora indirimbo yiwe agenda ashiranze indirimbo yiwe aho ubona yuko DJ Fernando aheruka gushira hanze indirimbo yise Corazon mbiri na mugenzi we Melanin Boy nawe nyene aho ubona yuko haheze imisi mikeya imisi 2 ashize hanze indirimbo yise Isezerano. Ivyo byose rero bigatera amakonfusion abakunzi babo abakunzi b'umuziki wa Burundi. Yes, byaragere birabandanya aho ubona yuko uno mugwi We Love Muzika waronse diri yo kuja hehe muri Belgique nk'umugwi. Yes, hageze rero yuko bagenda niho twaca tumenye yuko umwe muri bo ariwe Melanin Boy yabuze visa kugira ashobore kugenda. Byabaye ngombwa yuko uwayironse ariwe DJ Fernando aca afata urugendo akagenda kugira ngo ashobore guserukira uno mugwi We Love Muzika. Ikintu ca mbere cabaye nuko ukugenda kwiwe hariya ku kibuga c'indege uno mugabo basanzwe bari kumwe mu mugwi umwe bavuga ko bakiri kumwe kandi ariwe Melanin Boy ntabwo yigeze amuherekeza ku kibuga c'indege. Ku kibuga c'indege ntabwo yigeze amuherekeza. Ivyo birahera baribaza bati ashobora kuba atari ngahi Bujumbura canke yari busy. Yes, DJ Fernando niko gushika hariya mu Bubiligi aratangura arakubita amatours yiwe habona yuko yazungurutse ibihugu byinshi bigiye bitandukanye hariya ku mugabane wa Buraya. Ikintu rero canangaje jewe ricataje abantu benshi hari invité aba invité We Love Muzika ariko ugiye uraraba mu masho yakoze hamwe ajya ama screen abari muri salle kugira ngo salle igire isura nziza ntabwo wasanga handitse We Love Muzika ahubwo haba handitse DJ Fernando. Yes, abantu bese bakavuga ati nimba ari Melanin nako nimba ari umugwi We Love Muzika watumiwe
hakagenda umwe bikitwa yuko ari we yaserukiye uno mugwi bari kwandika we love Muzika kuko bavuga ko ari we yawuserukiye, ariko haba handitse DJ Fernando, ibyo byose aba ayandi makenga. Yes, byaravuzwe cyane ati kubona Melanin Boy yabuze visa harugwa no kuri mugenzi we, ariko harakozwe ama interview menshi ku binyamakuru bigiye bitandukanye, aho ona mugabo Melanin Boy yabibeshuza avuga ati nabwo ari we kuko si watanga ama visa, ahubwo akamutera intege ati ahagararire neza umugwi. Ibyo byose bitihwe. Yes, harageze rero ko no mugabo DJ Fernando atahuka mu Burundi avuye mu maturne atandukanye yakoze, amaze gushika neza ku kibuga cy'indege. Hongera haba kandi ikintu cyo kubura Melanin Boy mu bagiye kumutegera, abagiye kumwakira ku kibuga cy'indege Melanin Boy ntabwo yari arimwo. Amakenga arakomeza kwiyongera. Turarindira ko basi tubona agafoto bari kumwe. Jewe naragiye no ku mbuga zabo page Facebook, ndagenda kuri page Facebook ya Melanin Boy kugira ngo nshobore kuraba yuko ari ifoto yoba yashize ko ya DJ Fernando, basa amuha ikaze, amuha bienvenue mu Burundi, ariko iyo foto gushika n'ubu ntayiriko. Turarindira basi kugira tubone yuko tuza kubona aka video bari kumwe bose hamwe bariko barachilinga ku musaruro wa We Love Muzika, nkuko yari We Love Muzika yari yatumiwe, ariko gushika n'ubu ntavyo turabona. Yes, abana bati ntivyumvikana, naho umeyoba atagiye natoja kumwakira basi n'imiburiburi umwe bivugwa yuko yagiye aserukiye umugwi. Twari kubabona basi bari kumwe bariko barachilinga basangira umwimbo w'ivyavuye mu butumire bari baronse, ariko gushika n'ubu ntavyo turabona. Yasugiye kuraba rero amakenga ni menshi, amapreve ni menshi, ugiye guterateranya ubona neza na neza akwereka yuko bano bagabo batakiri kumwe, nubwo bobo bakomeza kubibobotereza baca ku ruhande. N'amapreve menshi yerekana yuko batakiri kumwe. Turacarindiriye neza na neza kugira turabe iyo bitera bija, uko bizorangira, uko bimeze, ariko n'abakunzi babo bakeneye kumenya ukuri bivanye n'ibiba, aho benshi bibaza ati mbega yo bari beze bariko barakina canke iyo bari verite nyene ntabwo bari kumwe. Vyose biramenyekana kuko nta kibera munsi y'izuba kitamenyekana. Get ready, ni mu biganiro bikurikira aho nzobahiriza ndabahiriza uko biriko biragenda, ariko abenshi barabona neza bakanavuga ati bano bahungu bano basore ntabwo bakiri kumwe. Yes, duko bimeze. Ni mu zindi nkuru zigiye gukurikira. Yes, mutibagira gukora subscribe. Aston King Original. Ano uko bimeze.